My baby, yeah. Nacho bikubwiye ko uri kumwe na mama wanje angana no wakuvyaye wewe. Burya bugabo nyoko horazana, horabukura hogura muri Kongo. Bose nazanye ubasuma. None ko ari ziba. Umvoroje muri gahunda zo kubana na mama wanje. Yeah. Nyo sirakubonye. Wewe wavyaye ndenga. Sindiso. Wavyaye ndenga. Na uravyemeza ko ntari so. Teka byabyana byose ntandero bigirana. Hari cubutse. Amashuri kuri hari kimwe. None yo bandabikora basi papa nari ngaha. Ibi ryambe nijyanyo gusa kumbwira ijambo rya mama. Mama kwanza ndagucane kwanza. Woza wikwegesha ubwanwa ngaho wishinga umama. Umama urampuzi wewe. Uraza abagabo bamaze kwinjira ngaha. Mama yatunaniye. Ndazi ivyo ngaho urabizi kwa gace gato. Unundi mutipe mama yazanye kuba ngaha. None mutipe mwiza nkawe. Kundana nakajya kana. Nuhorondera nkatwe nyene aguhindurira ubuzima. Muri makerero mama uvuze ati azozane Daniel abagabo bashira hariya mu Dani none wo nuri murundi Tendo murundi none akazura hebo wo kubera ko oya shaba vuga ati akagumye bagumako nawe wagumye ko rero gadigwa akundi gadigwa yana gudiga shiri wone kuna gutwe cyane soba kumukura umva mabu nje vraiment umutima nagufufise gusa nje naragukunda nukuri kwimana shaka kwa kazi gahera oya nikahera ubwo gatangurire ngaha nyene dukundana dukabandanye tukabanyana nje nagukaje je nakubwiye sinkunda utuhungu tugufi nka wewe besti mukuvuga ugomvye ko ntawuza yuko ujya munsi we na mama atakintu mwari ko muravugana muhuriza ubu rugeze kuri revu ya mama wanje ziba moya mutatwe ushaka kumenya ico ndico urabyuka senkeri hagi inkoko iri kwirabika hagi radio yuguruye Burundi bwacu gasamirana mu gihugu cy'u Burundi ucuza ku muryango muri chambre ryamanye na mama wawe uzocumenya ico njejwe muri uru rugo uzocumenya n'ico ndico kuri wewe Wetu Online TV no kuvuga niyo channel tugiye gukorerako kuko izo birimwo n'igisata cha journalisme bon bagiye gukora aba journaliste guza batanga inkuru zitandukanye z'ubwoko butandukanye hama imbere yuko tuheza umwidondoro nagomace simbira mu ijambo ryo gushima kwanza mwebwe aba journaliste mwaraye ijoro n'izuba mwifuza ko wetu atera imbere nukuri novuga ko ndashimiye urwego rw'abajournaliste bose mu Burundi ko muri kose Imana ibahezagire nako mutakoze hari abarara bataryamye kugira ngo wetu atera imbere hari abarara barahura n'ibibazo batukana n'abasi-COE babo kugira ngo wetu atera imbere aho novuga nohera ku TV ya JC Production niho natanguriye kuduza ibaba none ndabashimiye cyane mwongera nkacashimira Wakalight nibo novuga ko bakoze ibitari bike kugira ngo mbandanye nduga shiramo ingufu cyane kugira ngo bigende neza nibyo byose ndabishima kandi n'inyuma yo ngaho nagomba nsaba imbere y'aba journalist kumbure ngira hari ama interview mwigeze kubona dasa neza bivanye n'ukuntu nari mvuye muri Wakalight musurumva nta yindi mitwe yari hari kubera ko hari ibintu namwe bw'abajournaliste murabizi hari ikintu gitegurwa kugira ngo umuntu ntaguma ajyama aguma avuga ubundi ho nanzigirimwo baransohoye neza bisa neza nta ngorane n'imirimo uretse gusa ko twaduze umunwa kugira ngo turebe ko ibindi bintu byo tuguma tugaruka tuvuga turiko turafasha canke se dushira hamwe inkoze navuga inguvu hari n'itimu turasa nuko turakorana yitwa Apotre Gang nawe nyene turaba ko twokora kugira ngo tukolaborana kugira ngo bise neza nawe nyene aho bari Imana bahezagire bon inyuma yo ngaho rero mu gaturire nari mazi imisi ndimwo ngo mbande kure navuga filme nshasha ni seri mwamenyereye ngenda mu mashamba ngira gutya no musi rero wetu yashitse mu gisagara ni cinema nshasha igiye kujya ku rubuga yitwa Angeli navuga iyo cinema ni nshasha kandi yigisha izina rimenyekanye no munsi n'abajoye twari kumwe ntaryo bari bazi rero no musi rero niho nagombye kugaragariza ukuntu tugiye gukora
hama iyo sinema ku munsi itarike imwe iraja ku rubuga. Icyo nobasaba rero no kudufasha kugira ngo turabe ko natwe duza novuga vuza ama views ngira mu bitabo, reka tuvyura umugara nk'abandi aho bageze. Rero ntabafise namwe ntimwoshobora sinoshobora gukora. Rero mushobora kubaza ati none ibi bintu byose wetu uri kubikora gute, bikora nande? Mfise aba ndakora, mfise n'umuvyeyi ndakora, mugabo inyuma y'umuvyeyi ndafise n'undi muvyeyi mukuru cyane novuga yitwa Nkongoro Elias, natashoboye gushika ngaha yarasafiriye mu gihugu ca Amerika. Bon, mugabo umunsi umwe bizoba ngombwa ko mumubona, kuko ibi bimubona ngaha si ibyo bigiye kuba, ahubwo tugiye gukora nyene ivy'ingugu cyane. Hama umuvyeyi niwe kenshi ariko aramfasha, donc mu nguvu zitandukanye ambwira ati Charité panguku, Charité kora iki niki. Urumva aresiko manager habwo ni umuvyeyi wanje. Ndoro mukitiro nkunze Ihuriro TV de bamukisha kuri micro bent camera Beni festival kandi abashimye mwese mukuru dukirana kuri Ihuriro TV. Murabagaciro kadasanzwe nimutagira subscribe ku channel YouTube genda uyikoze kugira ngo ubandanye wironkira ibiganiro vya Ihuriro TV vyoroshe. This time twaje muri conference de presse aho twatumiwe n'umu comedian benshi bakunze kumwita Yesu w'ibinyoma, ariko nawe ubundi ni Wetu le comédien Charité, Wetu Charité, ayo se n'amazina yiwe. Tuba tumaze iminsi tubona ari mu gacere kadasanzwe cyane, yaragiye muri waka after kandi narabahaye inkuru twaravuganye, nagerageje kumutumira avuga ko donc kuvyerekeye waka live TV yarasiguye byinshi, ariko kandi inyuma yaho harabaye ibintu byinshi. Wetu ni wa sigyo irizina sigiwiwe. This time namubonye sindamubaza ivya conference de presse gusa n'ibindi bintu ndaza kumubaza. First of all reka ndamuha kwanza akaryo abanze aramutse abakunzi ba Ihuriro TV agire n'akajambo babariye. Bro karibu. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Amis TV, apane Ihuriro Amis TV. Imana imuhezagire Amis. Ndaramukije n'abantu bakunda gufenda subscribe kuri channel yanyu. Meze neza? Bon, ndashima witeka. Wedo uraberewe. Merci beaucoup, ariko ndabishimye ko nyine mbataragayemo. Ninde kwambitse? Bon, Wet Fashion. Wet ni company nini? Harimo n'ivya sinzi ko babonye ko ni abantu bose bari kumwe ko barambaye amalogo, sinibi gusa ari byinshi. Wetu uno munsi waduhamagaye utubwira ko usigaye wikorera ivy'iwawe, ufite TV yawe ushaka kuzuracisha ko ibiganiro vya TV, gute watangiye kuvyiyumvira ko mu gihe kinini wari mu gacerere? Byavanye n'ahantu agenda aca bamfata uko badashatse, ndavuga kubera iki nagoma mfata uko nshatse kandi mfise umutwe yumvira, ndahitamo kugateje ngo ndabikore, nikorera ivy'iwanje kugira ngo bise neza. Inyuma yaho ngerageje gusubira inyuma, Wetu twaragerageje kumva ko Wetu atari zina giwawe. Byagenze gute? Warahavuye uritsindira kuko nta feedback twigeze turonka kuri Ihuriro TV. Bon, navuga ko bijya byose byabaye wari umugambi mubi w'abantuze w'abansi banje bagomba gutuma gusangwa hasi, kuko bajya bintu bagiye sinzi ko aheruka imaze kujya gihe twarahuriye mu butungane nawe narakobonye shinje kuhavuga izina, uretse gusa ko twaragiyeyo bagize amatoza basanga abo batipe bari bapangiwe nyene akarere bavuga ati bana bikora ibintu kugira ngo Wetu mugwishe hasi, ariko mugabe Imana yarakoze ibintu bitandukanye bitangaje bugatoya ngute woza witawe ivyo bintu sivyo. Nako Imana irikorera umugambi wa je nani guvunyi sinashizemo na n'icari hama ibintu byose birikora. Ikoze gute? Bon, ubutungane bwarabigiyemwe busanga bajya abantu bari barungiswe n'abandi bantu, nashimye kuvugira izina ngaho. Ubu rero izina Wetu rigiye gukira Wetu twicaranye. Ahubwo giye kukizina kiriya gihe nyene mu vyumbe byo kizace bihera hari nabagize ikibazo nyene ubutungane burabaha. Uyumva gute kubera ko umuntu donc umuntu mugenzi wawe canke umuntu yagerageje reka mvuge mu Giswahili kwingia kwenye anga zako then arahakomerekera, ni yihe mpanuro canke ni kihe kinote woshikiriza buri muntu wese akora gukurikirana? Je nkunda YouTube cyane kuko ivuze ngo no copyright biba biri serie, ntavyo guce nyoma ubigize
barayifuta nta burofa bivuga ngo jengo ndi mama ndi papa ni no copyright nivuga kirazira gukora ikintu hano n'abagenzi bacu ntamugire inzigo ngo kubera nakashise muri ibi oya ibyo si byiza na gatoya warabaye muri Waka Light TV nkundire kandi ndabisubiremo gatoyi n'ubuhe bucuti mufitanye na Akesdan umukuru wa Waka Light TV bon Akesdan tubanye nabi tubanye neza cyane ndamushimira kandi naryohewe ko yanaje no kuri conference bivuze ngo nta nzigo nta mutima mubi rero nimba mwamubonye nga egare kata mutima mubi uretse gusa ko twako turakira makike kijya gihe tumenana amaso gusa kugira ngo tugume tugaruka tuvuga ariko gusa mugabo nyuma y'ibyo ntibivuze ngo byo twaganiriye mu kiganiro ngo ntibyari byo kandi byarampaye n'imigisha benshi muri bo barabonye kumenga donc hari abanterereye bisabisho abandi banterereye byinshi muri Waka Light wari kumwe na Pipiro na undi ni potential ubu niwe bucuti mufitaniye mbe ko ubu batakibarizwa muri Waka Light TV barasuye kandi kugaruka muri wetu company bon ntibarimo na gatoya ntibarimo sinzi iyo bari ntawo biyizi none nk'ubagerageje gusaba kigongo nikihe kintu bafasha bon cyo dukora kontra ijanye n'amategeko ya nyayo ubu nta by'ubwana kabisa tuzadukora kontra nyene ebana ya kontra kuburyo irenze uhanirwa ibihano nyene vya nyavyo none buryo ubona ni wetu company irimo abantu bangahe bon irimo abantu barenga 30 abo sura bahera bon ndagerageza uramakazi none mane amisi yo gukubita siko nkubita gusa yo mpana watubwiye ko hari uwundi mugu muri ko murakorana nawo uwo mugu nimba tarakaba ngo woshira ahagaragara mbe n'umuntu mbe nayahe masezerano mufitaniye bon amasezerano dufitaniye no ko nubaka wetu company ikagenda neza cyane ni manager wanje kandi gusa amasezerano dufitaniye ntibivuze yuko namwe mutadushigikira abantu muri hanze muryohewe n'ibintu dukora dutera inguvu shamo mutahe kugira ngo dukire ibintu bisa neza kugena biryohe neza kandi amushimira cyane Imana imuhezagire Mr Nkongoro Elias aho uri hose wubahwe n'umuvyeyi wanje twarageregeje kubona ukuja mu ndirimbo ya Oleg yise Pasta naye masezerano mufitaniye na Oleg sinamasezerano gusa n'ubuvandimwe bwinshi n'ubucuti bwinshi kandi bukaze bon Oleg ndamufata nka mwene wacu kubera ko Oleg sindari inzara ndamubona nawe ndashogira ishidajewe amburi donc dufitaniye amasezerano y'ubumwe budasanzwe umuntu atashobora kumanyura na gatoya yego mbe hajya ibige bintu yagize ko ijya ndirimbo yatanze amakomantere menshi baravuga ko Oleg yarenza karimbi none yagize mu pasteri no wigana Yesu wita wetu ego mugabo harabonetse ishusho itariyo baravuga nti bimeze gute wetu mu ndirimbo z'isi to tusanze tumenyere aza nka Yesu bon ni zihe challenge canke ni yahe majambo ahuye nayo bon navuze ati nejo bondi Yesu yavuze ngo jewe sinazanywe n'abagororotse naje kurondera abanyabyaha ariko bihani nakindi nibaza ego jewe nimba nakoze bijya bon nimba ngiye mu nyabyaha none Oleg n'umunyabyaha ijya ndirimbo inspirit mwabonye ikibazo mwabonye kuri Oleg nica ikibazo mwabonye kuri wetu nica kivuge ntavyo gusa ijya ndirimbo ndanayikunda by the way nta munsi ushobora kurenga ntayumvirije rero abo bajama bazogoma bavuga ko nta mpano zemegwa iwabo ahubwo none mu Rwanda ko taratera commentaire ngo Oleg kubera iki bon ivyo kibano birakengeretse biragoye bado sibijya gusa muzobana n'ibindi imbere hagiye gusha uco vyomba ico nshase kuvuga twara mu misi yabona yahera twarabonye umuntu wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko yigana wetu ego konza ni navyiza ni nagateka kuri twebwe abarundi kubona umuntu yagerageje gucreya ibintu uretse wo kutandukanye n'abajya abandi bajya ba Yesu vya vrai ugerageje gucreya bon ukaronka umuntu agukurikirana aragira copie ko ni nka copie ko yagize nibiki byagufashije mbe nubuhe bucuti mu bamufitanye n'ujya muntu bon iyo umuntu akoze ikintu ci wawe egare ko yakunze style yiwawe
kuvuga rero impano ivuye mu Burundi kaja mu Rwanda ejo uzosanga muri Zambia hirya ejo genda bivuze ngo baratanga gukunda video zacu biratanga kuryoha donc turafise ko turishikana nimba no munsi aje kugira bakunze indi Deborah kacagisuye nko kujyanye nega Deborah yamaze gufatisha uretse na gutyo bijya biboro baranshishuye nyine barabibonye barabigira none ngire ntegasha nakaye kaja mubwira ko badukurikirana bafise bari kubaca mu masorogo menshi bafise indoto cyangwa bafise ingabirano Imana yabahaye me bari kuraca mu bintu bitameze neza nakaye kaja mbo bara ansubiye inyuma turi kumwe n'uyo mu fiye mubona nakoze interview sinzi muze musubiremo mu iramu muzibona mbabaye cyane cyo gihe nabona menga ndimbwa namba rushate rugerino bon ikiye narabona ko menga nyine ndihebuye cyane gusa Imana itubwiye ati ntiwihebure wewe waranayiga ide ufise uyidevelope urakora mu kindi kintu nukuri navuga nti musikate tama ndakunda kugyumviriza ya ndirimbo ya Harmonize never iya ndirimbo yumvirije ukaca ugenda kumviza ya ndirimbo ya Kori ivuga ngo nta n'umwe yozibira imigisha yawe iya ndirimbo uzumvirije ukazigendera mu minsi mike uzoba usigaye uririmba indirimbo kubaka izina byantwaye umwanya mwinshi yego nukuri niyo barungitse bon niyo ndarungitse izi ndirimbo zibiri muzumvirize mujyame mwe muzumvirize ndazi ko muzomgatisha ndashimiye we turabigize yarambwiye ibi nakaye kaja mushikiriza bakunze ihuriro TV nakunze ba wetu company bon novuga ko ihuriro TV tugora ubumwe ihuriro TV ndarikunda cyane kubera hari abantu benshi twahoze dukorana kandi ihuriro nibaza ko ndashimye na Beni hariya Beni namana muvuze ko ndaranyica kuko yarankameye mu bihugu bitatu tukamutabira n'amakofe niyo mu cameraman ndo kamera na Moba novuga ko ndashimya Deborah ndamuhamagaye aritaba ndamushaka ati bana ndarayinze aramani mayombe 10 arabimpa urumva ni ibintu bisa neza cyane ihuriro ndabakunda cyane kuko namisi bon umwana mwiza bande bose nabana beza no kuvuga rero utarakora umufana wanje utarakora subscribe kuri ihuriro TV gira rero ukaboro hejeje ushuje wanje naho gire kuba ihuriro nawe tu company nta bifi hari tumirane neza nukuri nibaza ko ari ivyo yandika wetu company oya ni wetu online TV. Okay, thank you Ndagushimiye. Ya nkuko nababwiye ndabahungisha kuri micro bien camera Beni reka ndabashimira mu bwese muzagira subscribe ku channel ya YouTube ndagusabe ugire unfollowing kuri Instagram ni Deborah Mugisha Twitter ni Deborah Mugisha 1 na Snapchat ni Debo Mugisha urashaka kunkurikirana ndabakunda cyane kandi ndabubaha merci beaucoup bye bye.